navuga muri Rodrigo Goes nawe muri equipe de Madrid nyuma yaho kuba nashaka inkuru zasohotse ku munsi w'ejo zivuga ko uwitwa Rodrigo Goes yamaze kubabwira aba agent biwe bababwira ati uno munsi wewe ati je ni mu ndondere ndi equipe no shobora kuba nja kushaka kiniramwo ariko uwitwa Rodrigo Goes rero amakuru bayasohotse y'inyamakuru bimwe na bimwe vyegira equipe de Madrid cyane cyane nk'inyamakuru uvuga ngo as Chegino equipe de Madrid cyamaze kuvuga ko witwa Rodrigo Goes yamaze kuba yemera yuko ategeza kuzoguma muri equipe yitwa Real Madrid ngo ikitumye agumayo areme kuza kuba agwanira ikibanza cya nimero 11 kigizwemwo no witwa Vini mu vyumve neza kuri kano kanya kugeza muri kano kanya Rodrigo Goes ni wa mukino uvuga ngo bashize avuga ngo ndemeye kuguma muri equipe de Madrid kugira ngo nanje ngerageze kuba angwana uvuga ngo ikibanza cyo gushobora kuba mba umukinyi uvuga ngo nimba ari Vinicius teza kuba tango nimba ari jewe muga yemeye ko ateza kuba agwana ikibanza yamaze kupresiza avuga ngo je nemeye kuzoguma muri equipe de Madrid kugira ngo wanire ikibanza cyo muri kuri poste yuberiye gauche akaba ari inkuru vayi ko zasohoka kuno munsi kwitwa Rodrigo nyuma yuko avuga mu makuru avuga iminsi bavuga ngo wowe Rodrigo urasohoka kandi naho bimeza kuriya mugabe byatumye ngo nashaka guma muri equipe de Madrid ngo nuko ari performance novuga ngo nziza yerekanye cyane cyane ku rukino uvuga ngo bahuye na equipe ya Real Oviedo. Ikinyamakuru The Athletic nico cyataguye kwandika ku munsi w'ejo kiravuga ngo Rodrigo Goes yasavye abamuhagarariye cyangwa mu agent wiwe agusohoka muri club cyangwa ikomorondera undi mugwi ashobora kuja kwerekeza muri rinoci nuko ni inyuma yaho n'umugabo witwa Xabi Alonso nawe twari twumvise yagiye mu itangazamakuru inyuma y'urukino bakinye na Real Oviedo araja mu itangazamakuru avuga amajambo akurikira aravuga ngo Rodrigo yakinye neza ku rukino rwa Duje na Real Oviedo kandi nabikunze kandi turamukeneye bini bimwe mu bintu novuga ngo vyasa nibigomba kopozanya kubera ko The Athletic mu gikije kikandika ngo Rodrigo yifuza kuva muri club cyangwa yasavye mu agent we kumurondera indi club hanyuma kandi ukazamva muri Madrid naho bariko bavuga bati turamukeneye n'ibintu tegezwa kumanza kwimvira ko kandi rero ni nyuma y'ino nkuru nayo shashi yaciza novuga ngo itangajwe n'iki kinyamakuru gisanzwe cegereye gakega kino umugwi wa Real Madrid kicitwa Diario AS gisanzwe iri mu gisagara hariya ca Barcelona ni kino kinyamakuru naco cace kiza gisa n'ikigomba kwandika ibintu novuga ngo bisa n'ibigomba guhura n'ivyo Xabi Alonso yanditse avuga nako yavuze mu itangazamakuru iravuga ngo inyuma y'urukino Real Madrid bakinye na Real Oviedo Rodrigo Goes yegereye umugabo witwa Xabi Alonso aramubwira ngo nipfuza kuguma muri club rero je kubwanje novuga ngo hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma Rodrigo Goes yimvira kuguma muri club ya Madrid nivyo performance ziwe biragoye ko zizosumbiza Vinicius Junior kubera ko Vini afise imana idasanzwe afise imana iruti ya Rodrigo pe nta naho bisanira nivyo Rodrigo n'umukinyi adasanzwe n'umukinyi mwiza afise novuga ngo ukuntu yinjira nizo kalite ziwe afise ukuntu azi gukoresha amakosa ndetse n'amapenalty n'ibindi bitandukanye mugabo Vinicius Junior nawe yaramaze kwerekana ngo numwe mu bakinyi ba mbere beza ku isi muri vyose ashobora gukora ari no mu nkino zose ashobora gukina akuza guhangana nawe ni amahigwe kuri bo babiri ni n'amahigwe kuri equipe ya Madrid amahigwe kuri Madrid kubera iki n'amahigwe kuri Madrid kubera ko gufita umukinyi mwiza atangura mu kibuga ugacugira umusubirizi novuga ngo mwiza bituma urema nimba fise Rodrigo Goes agiye akamvugutira akankurira neza mu kibuga hanyuma umwanya mutonya nkaza kuvuga ngo oya reka Rodrigo ndamuruhurire agategekere ko karagabanuka Vini injira mu kibuga agashika tsinda igitsinda tanga assist novuga ngo biba ari ibintu kuri equipe byo n'inyungu muga ko bakinyara ukuntu menga bobo bishobora kugira gute novuga ngo kubahisha umwanya muto wo gukina cyane cyane ko aba babiri bose bipfuza kujya gukina mu giseruka yagiye wa Brazil mu gikombe cy'isi uno mwaka cyangwa se muri zino nkino za international zigiye gukinwa Carlo Ancelotti tanumwe yatumye ko ubwo rero no mwe peno no muri equipe ya Madrid nta mukino umwe yego no muri interview yatanzwe no mugabo Carlo Ancelotti yanavuze ngo Rodrigo Goes ntiyabaye mwiza ariko urukino rwa mbere urukino yakinye imbere ya Real Oviedo yafashije kandi yakinye neza imbere ya Madrid mugabo ikintu ca mbere nuko ategerezwa kumanza navuga ngo gukomera physiquement namanza gukomera physiquement navuga ngo biraza gufasha akubijanye navuga ngo
n'ibyo ashobora novuga ngo kudufasha muri equipe nationale ya Brazil. nuko ariko kandi turamutse mugenzi wacu yitwa Pacifique ariya yitwa ngo Magara Time FM abati turi kumwe 5 tubananya bwana Houston kino kintu cyitwa Rodrigo kuvuga ngo ndiyumvira ko nshobora kuba no mama kintu uvuga ngo baza kuba batanga concurrence kwitwa Vini Junior wowe ubwaho wacakiriye gute bega witwa Rodrigo weze byaza kuba mworoya kwadakoronka umwanya no vuga ngo ukwiriye muri equipe yitwa Real de Madrid mu gihe witwa Vini Junior nawe yari yataye ugate mugabo yagaruka kwinjira mu rukino akaza kerekana performance nziza ndavuga gutsinda igitsinda akongera na passe zive nziza yahaye witwa Kylian Mbappé rote witwa Rodrigo Goes windura ivyimvye akavuga ngo ndaza kuguma muri equipe de Madrid ngo hanyuma kandi yamaze kubavuga ngo ndaza kuba ngerageza bishobore kuba ngwana ikibanza cyane nimero no vuga ngo 11 ubu ntiyavuga ngo ni kuri nimero ndwi yavuze kuri nimero 11 eske kuno musi Rodrigo byaza ko mworohera ko twumva ko ari nakantu wanashaka igikombe cy'isi kimirije cha 2026 kwa Kawe Anchete yamaze gutuma ko na liste y'abakiyi bazoza ugasanga nta n'umukino umwe muri equipe de Madrid yatumwe ko wowe ubwawe Rodrigo amajambo yavuze kugwa muri equipe de Madrid byaza ko bifasha iki mbega ho nibiza ko bimwononera canke aza kuronka umwanya muri rusange novuga ati muri equipe ya Real de Madrid ni equipe yifuza gutahukana ibikombe aho bona yuko yaminsinze mu mwaka heza ariko no munsi irifuza kuza gukosora amakosa yose ashobora kuba mu mwaka heza kugira ngo bashobore kuza batwara ivyo bikombe bifuza ariko kandi ikintu cyonyine kizobafasha gutwara ivyo bikombe ni kuzogira effective yagutse kuzogira effective yagutse kuko gukina inkino zirenga muri 50 mu mwaka angombye kuvuga ku bakinyi baba star cyane bakunze kuba banatumwa ko mu ma equipe nationale kwa kinyi bakunze kuba banatumwa ko mu ma equipe nationale no musora afise Vinicius Junior witeze yuko ejo aza gukinira La Liga yongera gukina UEFA Champions League Super Coupe ndetse anatumwe ko muri equipe nationale je gukina inkino ivyo byose ni inkino nyinshi zishobora kuzomutuma ni ataronka kanye ko kuruhuka kwazohura na bimwe mu bibazo ndavuga abakinyi bakunze kuba bahura navyo vy'imvune ugasanga amaze saison yose ari hanze y'ikibuga canke yagize imvune ameze agera kuri 3 ugasanga muri ameze ko agera kuri 3 ufise inkino nyinshi zikomakomeye wari umwifuza ko ashobora kugufashamo ivyo rero ni bimwe novuga ati bituma umugwi wifuza kugira effective yagutse kuko mu gihe Vinicius Junior azoba ariko aragufasha muri La Liga canke wimije gukina na UEFA gukina urukino rwa UEFA Champions League wifuza ko mururira Vinicius Junior urazi neza ko wize ko officer Rodrigo Goes ari hanze y'ikibuga ashobora kuza akagufasha agatanga kumbure nk'ivyo Vinicius Junior atanga canke agatanga igice c'ivyo Vinicius Junior atanga ivyo novuga ati ni ibintu vyiza cyane muri Real de Madrid kugira effective yagutse kuko nuzogira ubwoba bwo kururira Vinicius Junior mu gihe officer Rodrigo Goes kandi nuzogira ubwoba bwo kuvuga ati Vinicius Junior rugero rwo gwasubiye inyuma kandi uzi ko officer Rodrigo Goes ushobora kumuzana agatanga vyiza novuga ati biragoye cyane kumva yuko Rodrigo Goes yoza mu Real de Madrid kugwanira ikibanza ngo ati agiye kuronka ikibanza camaho post imwe na Vinicius Junior cyo ni ikintu kiba kigoye cyane kuko ni Vinicius Junior amaze kwerekana ko afise ubwo buhinga ndetse kanatsinda no musashobora kuguha bibi ariko bitotuma umukura ko icizere yuko atazosubira kuguha vyiza ni kiringo c'umwanya gusa kuko nabari Messi haragera igihe ugasanga performance zabo zibaye mbi cyane imbere ya ma equipe kanaka bako baratara mu mitwe ndavuga ati rero Vinicius Junior numwe mu bakinyi amaze kugaragaza impano yiwe kikomeye cyane ku rwego rwo hejuru kandi ugereje no kubiraba Rodrigo Goes nta mpano afise yotuma tuvuga ko ari mwiza cyane gusumba Vinicius Junior no habe namba ariko ni wa mukinyi ushobora gusubiriza Vinicius Junior kumva yuko atabwo bugize ukumva yuko atacugiye guhomba ashobora kuza akaguha ibintu vyiza cyane ndavuga ati rero Rodrigo Goes kuguma mu Real de Madrid ndavuga ati namahitamo meza kuri we ari mu mugwe mwiza ari muri wa mugwe ashobora gukora vyiza bikabonwa na impact nini cyane y'abantu reko urumva bikabonwa n'abantu benshi cyane novuga ati rero ni vyiza cyane kuri Rodrigo Goes namahitamo meza kuri Rodrigo Goes ndetse na Real de Madrid kugumana umukinyi nka Rodrigo Goes navuga ati nabo nyine ku ruhande rwabo ni ibintu vyiza cyane kuko bizobafasha kumva yuko hari inkino zimwe bakwiriye kuruhurira Vinicius Junior bakaronka Rodrigo Goes bakamukinisha kandi akaza kabaye biharuro vyiza hari n'inkino zimwe ziba zikenewe biba bikenewe ko Real de Madrid baronka amanota 3 baronka insinzi ugasanga Vini vyanse ariko bakaza bagasubiriza Rodrigo Goes akaza kabikora ivyananiye Vini novuga ati ni ikintu ciza cyane kuri Real de Madrid kugumana Rodrigo ndetse ni ikintu ciza cyane kuri Rodrigo Goes kuguma mu Real de Madrid Patrick Rodrigo araza kuba mu backup canke Rodrigo biraza kuba zakaronka iminota myinshi muri equipe yitwa Real de Madrid Rodrigo Goes kwemera kuguma muri club no kuba mu backup wa Vinicius Junior mugabo
binashoboka ko rimwe na rimwe ahubwo Rodrigo azotangura mu kibuga Vinicius Junior akinjira asubirira kuko bose bizobafasha. Rodrigo kwinjira usubiriye no kuvuga uzoba uje uvuga ngo nje kwemeza Xabi kugira ngo nanje mu mwanya wo gutangura. Hanyuma Vinicius Junior nawe kwinjira asubiriye azoza avuga ngo reka nemeza abantu yuko ntari imbere kwicara ahubwo bandenganije kuri uyu munsi. No vuga ngo ni diwo imeze neza cyane gose kubera ko ari Rodrigo je kubwanje simvuga ngo afise ubushobozi buke n'umukinyi no vuga ngo mwanya wose ashobora kuguhindura match nubwo rimwe namwe vyanka na Vinicius Junior n'umukinyi no vuga ngo wewe amaze kutwereka yuko na match ahubwo yose ashobora kuyijira kandi akayitwara neza mugabo araruha cyane mu kibuga. Rero kumurongera umusubirizi hari ikintu jewe ubwa mbere na mbere nivyo hari ukuntu bize kubagabanya umwanya wo gukina mugabo birabakuze kubera bose umwanya uratagabanuka kuri bose bose birabakuze aba bose je kubwanje nemeza ngo hari umwe wese arashobora kuba umukinnyi atangura mu kibuga umwe wese arashobora kumusubiriza mu gihe witwa Xabi Alonso yari yabivuze avuga ngo nta mukino uvuga ko afite ikibanza cyamaho guco gutangura ati ahubwo umukinnyi nzomutanguza nisunze urukino nisunze kandi na performance zo mukinnyi karereka cyane n'umukinnyi umusubiriza Vinicius na Rodrigo nukuvuga ndakubwije ukuri wowe utanguza wese mu kibuga umumenyereza hanyuma undi ukamusubiriza nta ruhombo na rumwe ubisangamo mugabo hari ukuntu ushobora kuvuga ngo no mukinnyi rutuwundi reka ndamutanguze kugira ngo novuga ngo ankorere vyiza je ndakubwije iyo Vini atanze vyose bishoboka mu minota 90 yaba vyashoboka ko bitanga yitanga arondera agira gute wanashimana wenye nibaza ko atana 90 yomara mu kibuga yotinda kisebera akavuga ngo raba munshire hanze kubera ko ikibanza kinamwe ni kibanza rya Madrid bakunze gukinisha ni kibanza buri mupira wose bafashe barondezamo rero uri kandi na Vini araruha uri Vinicius Junior kubera imipira ugumukora ko myinshi kubera ukuntu bakwirukanza buri mupira baguhaye ari kwiruka novuga ngo hari n'igihe wotinda ukisabira uti nkuramo mugihe Vini yotanga ivyo ashoboye gutanga hasa hari umwanya nko minota 70 yo kwisabira ngo uno mwanya nkuramo rero kumugira nk'umu backup Rodrigo novuga ngo ikintu ca mbere bigiye kubafasha bano bakinyi ko ari babiri nuko bigiye kubakuza kubera Vinicius acicara azokwinjira mu kibuga bizi neza ngo ikintu cyonyine ngiye gukora no kwemeza abantu yuko ndutaruta Rodrigo acinjira azokwinjira avuga neza ngo ngiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo nemeze abantu yuko ikibanza cyo gutangura ndakemerita Vinicius agitangura mu kibuga azokora avuga ngo ngiye kwemeza abantu ibishoboka byose yuko arije mukinyi imbere gutangura na Rodrigo ni kuko erega ntaguciyemo bwana Patrick byarabaye kugorukina twabonye witwa Rodrigo Goes atangura mu kibuga bahura n'ino equipe ya Real Oviedo arakina iminota nuvuga ngo myiza wanashaka vyatumye n'uwitwa Xabi Alonso niba mwana bibonye asohotse yagiye kuba mu Felicite avuga ati ukoze vyiza natavuga amajambo menshi bitagaruka n'umukinyi mu kiganiro avuga ngo uwitwa Rodrigo yakinye match nziza ariko niba mwayibonye neza Rodrigo amaze gushika ku bench ari yicaye witwa Eder Militao na David Alaba kwekeza abicara hagati yabo nyaje urana ko nyene afite agashafu umenga kinye match mbi mugabo bigaragara ko yabazabi Alonso yarabonye yuko uwitwa Rodrigo yaje atanga ibintu vyiza uravyumva abonye hari abamoye akajeza cagata hasi ukamengo ni ibintu vyabaye mugabo vyarabaye wanashaka ko hariho kazo yari yabaye witwa Kiyamba Perote yamwimye umupira bigaragara ko yarahagaze ahantu hameze neza uravyumva rero uturabana n'uwitwa Vinicius Junior nawe igihe yinjira yaje menga rafise ingufu ziteye ubwoba yereka ko equipe ya Madrid naho ataye ugatebe ari wa mukinyi ungendegwa ko wa mukinyi ugitangaza yavyaratumye wanashaka ataye igitsindo yongera natanga na pazi zivi ivyo byose byagaye ko bakinyi bose ugarutse kuri action ya Mbappe muri urwo rukino nyene bahura na Real Oviedo hari action zibiri zakozwe na Mbappe ndabona ko Mbappe nyene ego nivyo yoshobora kuba ari umukinyi mwiza ashaka gukora ikintu gishobora gutuma abandi bakinyi bamwiyumvira nabi hari umupira yaronse nyene yimye Rodrigo na kumengo nibafitaniye umubano mwiza ukabona nyene ko Rodrigo mu kibuga Mbappe yoco muri pass gusa kuri Rodrigo ikiba gisigaye kuri Rodrigo no gutera gusa mwizamu igitsindo kikinjira canke igada akagikurayo ariko ukabona ko neza Mbappe ahagaze hari ahantu ho gutanga pass kayitumbeza kwa Rodrigo kugira ngo Rodrigo atere ariko bikaza kurangira Mbappe umona
umutwe wiwe nta bintu byo gurekura umupira mu gihe ari muri box biza vyihuse wowe yumvira gutera umupira vyonyene niyumvira abagenzi biwe mu gihe naho bamuzibiye akiyumvira ukuntu yobacamo kugira atsinde ntiyumva ko ashobora gutanga pasi ngo ahe bagenzi be ico kintu namubonyemo Mbappe iyo action yabaye kuri Rodrigo gusa ndetse no kuri Vini yarahabaye nkabona ati rero ibi bintu birashobora kuzana ingaruka mbi muri urukino ariko Vini nabonye avyitwaramo neza yaronse umupira mwiza aradugana umupira mbere ndabona ko haye pasi yari kenewe cyane kira Mbappe rote yamuhaye pasi nziza cyane kimuberamo na assist nziza yahaye Mbappe aza kuronka igitsindo ese kanatsinda nabo nyine mu nyuma aza kuronka igitsindo ujya rukino nari gutora on the match nka Vinicius Junior vraiment ariko Vini nuko yakinye umwanya mutonya mu bisanzwe ariko nyuma ya mutomba pe nawe yatsinze ibitsindo bibiri kandi yitwaye neza muri match yose yagumiye akora ariko nabonye ikintu kivuga giti Mbappe afise umupira ari muri box biragoye cyane ko yumvira ko yotanga ipase gusumba ko yiyumvira kurondera igisinda sinde n'umukinyi agaragara ko afise inyota yo gutsinda cyane gusumba yuko yogira inyota y'umugwi wiwe gutsinda ubandaniza warugeze bwana Patrick novuga ngo kurande hajya mbere narigeze bo turavuga witwa Kylian Mbappe rote ukuntu ashobora kuba ariko arakinana n'uwitwa Rodrigo ugasanga no musi witwa Rodrigo Goweze nawe ubwiwe hari ukuntu batagiranye novuga ngo nahantu arindugiye mvuga ko uwitwa Rodrigo Goweze vyabaye occasion kanaka tuza gusanga Rodrigo ariwe ariko asa mupira nuvuga bavuze Vinicius Junior n'uwitwa Rodrigo umwe wese yinjiye mu kibuga yerekana yuko mugenzi wiwe ari we ariko arekana vyiza ati je Vinicius Junior ndarusha ivyitwa Rodrigo karakina witwa Rodrigo Goweze nawe akaza kunye nawe nyene yongereza aho yarageze je novuga kino kintu Mbappe no mubitere Mbappe z'umupaseri Mbappe no mukinya ashobora gutsinda ibitsindo 50 agatanga assist 3 canke 4 canke 5 canke 6 nimba uri Rodrigo nimba witeze ko Mbappe ari wazoguha amapasi kugira ngo utsinde ibitsindo bro watumburi muri equipe atari novuga ngo jewe ndabona pere idasanzwe ya Mbappe na Vini kubera ko nabakinyi bose banyaruka nabakinyi baguciye mu ryahomye canke iyo bisanze abadefenseur ari babiri bigoye kugira umudefenseur n'umwe yobafata ngabo mu gihe bariko barakinana neza ibi bintu byo gukinisha Mbappe nako Vini na Rodrigo ku ruhande rumwe bibahanganisha ku buryo Real Madrid yitegezo kunguka kubera ko izosanga ari Mbappe ari Rodrigo bose binjira mu kibuga kugira ngo bemeze kandi ibi byose bizotegezwa kuduza performance za club ya Madrid ku ruhande rwa Mbappe wewe ivyo kukirara kwa Mbappe n'abandi bakinyi bagiye batandukanye novuga ngo Mbappe ariko arasa n'ubuhindura gatonya kubera ko uyu munsi urabona ko Mbappe ariko arazunguruka mu kibuga ariko ariruka ntariko arahagarara ariko arafasha mu byo kuzibira ariko arafasha mu byo gusatira pressing twagiye turabona n'udufoto dutandukanye Mbappe novuga ngo ahagaze ubona yuko yagabirije kugira ngo equipe agiye bariko barakina nayo ntihagira akanyiro nka kuguhema rero novuga ngo bijanye no gukinisha Vini na Rodrigo ku ruhande rumwe bizobafasha bizobungura mu gihe bo bikora tanzi ko nuko kabisa bimeze ati bizobafasha mu gihe ata vyinzigo bazoba bariko barakoresha ndavuga witwa Vinicius Junior no witwa novuga ngo Rodrigo goza kuduheraheza nyene muri equipe ya Real Madrid amakuru menshi namwe abakunzi bakora dukurikirana bateza ko bakora yumva ko turi hano kugira tuyababwira Rodrigo nako witwa Dani Ceballos ugeza muri kano kanya nuko yamaze kuba akorana ibiganiro nino equipe yitwa Olympique Marseille yo mu gihugu cy'Ubufaransa abo nashaka kugeza muri kano kanya witwa Dani Ceballos na Olympique Marseille bamaze kuba bumvikana ariko muri ikibazo kiragaragara kuno munsi nuko Dani Ceballos arifuza gusohoka muri equipe de Madrid ariko equipe yitwa Real Madrid nayo kugeza muri kano kanya ngo yoba itifuza kurekura witwa Rodrigo nako witwa Dani Ceballos ngo mu gihe batwararonka umusubirizi wiwe witwa Dani Ceballos mbega Dani Ceballos ku bwanyu bwana Patrick nako Houston muri equipe itwa Real Madrid Dani Ceballos mu gihe sohoka ari cyo zoza kuba cononekara ku bwawe hobase igihengere ko twumvise ngo Real Madrid uno munsi ngo irifuza yuko mu gihe yosohoka kwitwa Dani Ceballos ngo yuba baronde musubirizi wabo ngo mu gihe nawe ataramuronka ngo babifuza yuko Dani Ceballos yugo muri equipe de Madrid Dani Ceballos Houston asose arizo kuba vyonona mu gihe yogenda canke aze kugwa muri equipe yitwa Real Madrid Dani Ceballos gusohoka muri equipe ya Real Madrid ntaco kononekara kandi hari ico kononekara kubera yuko no musi Real Madrid
nize kenshi ni kenshi nama nabigarutse ko ndetse kanatsinda no mu ntango nanabivuze Real Madrid yifuza gutwara ibikombe birayisaba kwigira effectif yagutse uno musigeje kuza kwa Real Madrid mu bakinyi 11 batangura mu kibuga biragoye cyane ko umusangamo Dani Ceballos naho ushobora gusangamo bakinyi 11 ba Real Madrid bafise batangura mu kibuga kugeje kuraba hagati mu kibuga Real Madrid barafise Urechouameni nk'umutitirere ahoraho uri kurumva nka numero 6 hariya nibo bamaze kuba baronka titirere ndeskitable ariko kandi turabimenye neza kuko mu gihe Kamavinga ataragaruka uri kuranyumva udushoboye kubona yuko ibintu bishobora guhinduka canke bishobora kuguma kwa kundi nyene ariko bafise kandi ndavuga Federico Valverde aho ndacagaruka muri milieu bafise kandi umukinyi nka Jude Bellingham barafise Agiye na Franco Mansatuna ashobora kuhaca aho rero umaze guheza gutondeka abo niho mu nyuma ushobora kugarukana Dani Ceballos urumva Dani Ceballos muri Real Madrid hari nk'umu backup cyane Rikuranyumva ku buryo Real Madrid yifuza kugira effectif yagutse biragoye cyane ko bogira 11 batangura beza mu kibuga ariko ntibaronke abashobora kuza gukina nk'aba backup basubirira babandi beza batangura mu kibuga kuko no musufise Jude Bellingham ejo Jude Bellingham ashobora kuruwa bigasaba ko musubiriza ejo Jude Bellingham ashobora kugira imvune bigasaba ko musubiriza ejo Federico Valverde ashobora kuruha ashobora kugira imvune bigasaba ko umukinyi ashobora kuza kamara ico gihe Federico Valverde ari mu mvune rero no musi Real Madrid ifise umukinyi ndavuga Dani Ceballos nk'umu backup mwiza ashobora kuza gatanga ica kabiri c'ivyo watanguye yatanze mu kibuga uri kurumva biragoye ko bomwikura biragoye ko bomutanga mu gihe batararonka ushobora kuza agasubira ico kibanza ciwe rero novuga ati ndabiharo muri ubwo buryo Dani Ceballos ni umukinyi mwiza wa Real Madrid yaramaze n'umunya-Espagne umu-Espanyol nk'umu backup ariko kandi ugejeje kuraba ibihe iyo bikubira mutwara canke imyaka yikiramutwara asa n'umukinyi akuze kuko no muri Real Madrid umaze kubura umukinyi kwije imyaka ingana 30 hariya babatanga kugira ivyumviro byo kugusora kugira baronde ushobora kuza kugusubirira biragoye cyane Real Madrid kwishura guha amasezerano y'igihe kirekire umukinyi amaze kugwiza imyaka 30 uno musi Dani Ceballos ageze muri 29 urumva ko urugero rw'imyaka ariko arakura rutarikora mu uburenganzira bwo gushobora kubandanyiza mu Real Madrid biza gutuma Real Madrid yiyumvira kumusora ikamuronga ko agafaranga kugira kandi biragoye ko bamusora mu gihe bataronka umusubirizi wayo wiwe rero birasaba ko baronka umusubirizi wiwe hama kandi bashobora gukora uburyo bwose bashobora ko kumuvyaza umusaruro mu kumuronka ko agafaranga umugwa Real Madrid bakaronka agafaranga kandi bakongera bakaronka n'umukinnyi ashobora kuza asubira ico kibanza cha Dani Ceballos novuga ati rego gusora Dani Ceballos si bibi kubivanye n'urugero rw'imyaka hagezemwo ariko kandi ni bibi kumusora mu gihe batararonka umukinnyi ashobora kuza kugara ico kibanza cha Dani Ceballos kuko nibifuza ko hasigara ikinogo Dani Ceballos no mukinyi novuga ngo amaze kugira vyinshi afasha club ya Real Madrid ari mu nkino zitari nka amaze gukina ndetse no mukinyi novuga ngo yaciye mu equipe agiye atandukanye za Real Betis yarakinyeyo yarakiniye muri Arsenal gatonya mu ntizanyo yarabakiniye inkino zigera kuri 49 yarakiniye equipe ya FC Sevilla yarakiniye equipe ya Utrera nandi yagiye atandukanye novuga ngo n'umukinyi novuga ngo amaze gukina ariko mugabo yahoze mu gitutu muri kariyere yiwe yose atigeze aronka umwanya wo kwitwa umukinyi mwiza ugeze akakanya iyo umukinyi novuga ngo ugeze mu myaka 29 utarigera n'umunsi wa rimwe canke se utarigera na rimwe witwa titirere muri club kiniye ni ibintu biba novuga ngo bitaryoshe cyane ku mukinyi bitaryoshe yabe na gato rero muri Real Madrid Dani Ceballos yagumye yibona canke se yagumye aboneka nk'umukinyi adakenewe yarabizi neza ngo nyuma y'igenda rya Toni rya Modric n'abandi bakinyi batandukanye ishobora kuronka umwanya wo gukina muri club ariko birasa naho kabisa yamaze kubura umwanya undamufata nka Nacho wa equipe Real Madrid yameze nka Nacho nukuvuga ni wa mukinyi mwiza mugaba guma mu gitutu c'abandi kubera ko equipe ntigera imuharura buriya amaze gutwara ibikombe vyinshi muri equipe de Madrid izi za Champions League zitatu za Zidane bari kumwe za witwa Carlo Ancelotti 2014 Champions League zitatu afise Super Coupe d'Espagne zitatu afise Copa del Rey imwe afise La Liga zigera kuri zibiri afise UEFA Super Cup zibiri afise ibikombe by'isi by'imigwi bigera kuri bitatu afise Coupe Internationale imwe yatwaye igikombe ca FA Cup ari kumwe na Arsenal muri saison ya 2019-2020 yatwaye igikombe ari kumwe na Espagne batareze imyaka 19 ca Euro yatwaye igikombe c'abatarize imyaka 10 na 21 muri Euro yatwaye
Sama Olympique nako umudari wa Olympique ijya midari iba nako bijya mahiganwa aba muci muri 2020 n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye cyangwa isundi bushimwe bugiye butandukanye yatakanye mu bakinyi uvuga ngo afise byinshi amaze gutwara mugabo akiri umukinyi ari ku gitutu c'abandi rero umukinyi kugeza aka kanya novuga ngo amaze gukina inkino zigera ku 121 muri equipe ya Madrid harageze ko yiyumvira kariyeri yanje eski imeze gute kuri kwirahira kandi taranatangura ni Lucas Vazquez wa Real Madrid cyane kabisa ni Lucas wa Real Madrid turemeranye ijana ku ijana Lucas Vazquez wa Real wa mukinyi kariyeri isa nigomba guhera kandi taratangura tarigera ari umwanya gukina rero harageze aho yiyumvira ngo ninde muntu noshobora kuja gukinira akama gaciro basi n'imiburi buri imyaka nk'itatu canke ningiye gukina yindi kazokina ndumutitire canke kazokina afisa agaciro muri club rero ku ruhande rwa Dani Ceballos novuga ngo namahitamo meza kuva muri club ya Madrid hanyuma kuri Real Madrid nabo nisinibaza ko Dani Ceballos bogomba kumuhagarika kuja muri equipe kanaka kubera ko ngo batafise umusubirizi wiwe kubera nubundi nawe nyene n'umusubirizi umusubizi wundi wakine n'ubu ikigira kabiri kandi novuga ngo bafise amahirwe kubera ko muri Real Madrid bafise agasore kitwa Thiago Pitalic gakina hagati mu kibuga agasore kameze neza cyane gose gakina neza wanashima nubwo katararonka umwanya ukwiye gukina ariko novuga ngo iyo karose umwanya ubona ko hari ibintu byiza kagerageza gukora ku bwanje novuga ngo umusubirizi wa Dani Ceballos basanzwe bamufisa ahubwo gusa no kumukuza kandi wanashima no kumukuza bafitiye umwanya kubera ko na Dani Ceballos umukinnyi yaraje ngo atangure mu kibuga rero aje navuga ngo kuja muri equipe nako kuva muri equipe ya Madrid ni ikintu ciza cyane gose na cyane ko yamaze no gutanga igo kuri equipe ya Olympique Marseille destination kuja kwa Olympique Marseille yo bari nziza kwa Dani Ceballos nka equipe mukeneye nka equipe mukeneye Olympique Marseille je ku bwanje mbona umenga byo ari byiza kubera ko Dani ubundi yararota kwerekeza muri equipe yiwe yakira ya Real Betis ari muri Espagne mu cicaro ca mbere nuko bivanye ngira ngo nuko equipe ya Real Betis nayo nyine usanga ifite ibibazo bigiye bitandukanye na cyane muri La Liga barabizi neza ko ni equipe nyinshi zikunze guhura n'ibibazo by'ubutunzi na cyane no kwandikisha abakinyi usanga nyinshi zitanabafise ndabira ka Eric kagiye kugera hafi kuri match ya mbere kandi gafise abakinyi nka batandatu gusa banditswe ariko mugabiza gukunda ko babandikisha usanga ari ibibazo bikomeye Real Betis bari bakunze cyane umukinyi yitwa Anthony bamukura muri equipe ya Manchester United mugabo bivanye noneho n'ibyabaye kugira ngo barabiye ko bomusinyisha ariko bisa naho umenga bariko barakwiga ibirenge nubwo mbona mwino minsi umenga bashobora kongera kumwirukako n'ibindi bitandukanye uza gusanga ibibazo bikomeye bafise bitabemerera novuga ngo gupfa gusinyisha abakinyi bipfuza niyo mpamvu Dani nubwo yakunda Real Betis ategerezwa kwiyumvira ahantu ashobora kujayo kandi bagashoboka ko bamwandikisha agakina na cyane ko Real Betis tegerezwa gukwiga ibirenge muri Olympique Marseille agiye guhurirayo n'abandi bakinyi novuga ngo batari baki kubera ko agiye guhurira n'abakinyi nka ba Hojberg umwe mu bakinyi novuga ngo bakunze no gukinisha inkino zigira nyinshi usumwe cyo kwa Tottenham Hotspur Hojberg oya iwe ari umuhungu yaciye hagati mu kibuga imba yitwa nde nibuka neza izina rye risa n'iryo nyene risa n'iri nyene mugabo wewe hajya ntakiri muri Tottenham yaragiye aramaze nka zinga yaragiye ntakiyaye ego nivyo Hojberg Pierre Emile Hojberg no ego ni ahubwo no unyene Pierre Emile Hojberg no unyene no unyene kabisa rero navuga ngo bafise Hojberg mwe mu bakinyi navuga ngo nawe nyene nkuko nyene nakivuza na fise na experience kubera ko yarakiniye ama equipe navuga ngo akomeye ku muri Tottenham navuga ngo amaseza agera kuri ane biba ari ibintu navuga ngo bimeze neza cyane gose ndetse ugiye no kuraba bafise n'abandi bakinyi navuga ngo bameze neza cyane gose nk'umukinyi yitwa Angel Gomez nawe yakiniye ama equipe atandukanye nka Olympique Marseille Boavista uretse ko yakuriye muri equipe ya Manchester United bafise n'abayandi mazina agiye atandukanye bagiye guhangana nayo mugabo nibaza ko Dani Ceballos nk'umukinyi avuye muri equipe ya Real Madrid kandi ko nk'umukinyi navuga ngo afise style de zimeze neza cyane gose ahubwo atarose umwanya wo kuzidevelopa ashobora kwimpoza neza muri equipe ya Olympique Marseille ya nuko kabisa umumenyereza novuga ngo yitwa Hans Flick umumenyereza novuga ngo asangwa amenyereza ino equipe yitwa FC Barcelona yayifashije novuga ngo gutwara ibikombe bitandukanye ari kumwe n'equipe ya FC Barcelona umwaka uheze afashe gutwara La Liga inyuma y'igitari gutwara Liga gutwara igikombe c'umwami gutwara Super Coupe yongera sinda equipe yitwa Real Madrid inkino kuri zibiri bitsindo kandi atari nabike atagarukira hatari haki ndavuga muri Champions League uno munsi rero ngo uwitwa Hans Flick